Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 4 z'ukwa gatatu mu 2025. Ukraine n'ibihugu by'abasomambike vyayo vyiyamirije ingingo ya President Trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare yose yahoriha Kiev, Uburusiya nabwo bukayishimagiza. Ibihugu vya Buraya na Amerika biguma vyiyongera mu gufatira ibihano u Rwanda ku ruhara rwago mu ntambara yo mu gihugu kibanyo ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe impunzi z'abanyekongo zirenga 42,000 zimaze indwi zibiri zihungiye mu Burundi, ubushikiranganje bw'amagara bumenyesha ko bwafashe ingingo zo guhangana n'ibiza vya Mpox, Marburg n'izindi ngwara ku mupaka Uburundi buhana na Kongo no mu nkambi zashikiyemwo. Barafashe ingingo zikwiye duciye ku burere bw'ubuvuzi buhana imbibe n'ico gihugu kugira ngo abantu bose binjira bashobore kumenya ataba baragwaye canke ntibagwaye, ko aho bashikira twe twashizeho abakozi bacu baza kuraba. Tubafitiye niki kino c'urunana, aya makuru ahagarariwe na Jacques Nitegeka. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane w'Iburaya. Ukraine n'ibihugu by'abasomambike vyayo vyiyamirije ingingo ya President Trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare yose yahoriha Kiev, ariko Uburusiya bugashimagiza iyo ngingo. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine, Denis Shmyhal, yavuze ko ingabo zifise uburyo bwo kuguma mu birindiro vyazo naho zuhagarikirwa imfashanyo, kandi ko Kiev yiteguye kubandanya ikorana na Washington. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya bizwi nka Kremlin vy'isi iyo ngingo ya Amerika ko ari intererano nziza cane mu vyo yise umugambi w'amahoro, kandi yerekana ko Washington ubu ikwiye gukuraho ibihano yahaye Uburusiya. Abanyamerika bavuze ko Ukraine itegerezwa kubiritegura guheba igice c'ubutaka, ariko ntaco basavye Moscow. Ni inkuru ya Davis Willis mwumva mw'ijwi rya Jacques Nitegeka. Umukozi wo mu biro bya perezida wa Amerika yabwiye televiziyo CBS ko guverinoma ya Trump hibaye ihagaritse kandi itangiye gusuzuma imfashanyo za gisirikare Amerika iha Ukraine. Yongeyeho ko iri hagarikwa rizakomeza kugeza igihe abayobozi ba Ukraine ngo bagaragaje ubushake bwo kugirana ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya. Biravuga ko iki cyemezo kigomba guhita gishyirwa mu bikorwa kizagira ingaruka ku ntwaro n'amasasu bya Amerika bifite agaciro ka miliyoni magana z'amadolari byari byaremerewe Ukraine mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwa Biden. Hakaba rero harimo ibitwaro bya roketi, intwaro zisenya ibifaru na burende za gisirikare n'ibindi bikoresho nk'ibi Ukraine icungiraho cyane mu kugerageza gusubiza inyuma ibitero by'ingabo z'Uburusiya. Mbere yaho Bwana Trump yari yongeye kunenga Ukraine nyuma y'inama yagiranye na Perezida Zelensky itaragenze neza mu biro bye bya White House kuwa gatanu, maze amushinja kudashima kandi no kuba atiteguye kuganira kugira ngo amakimbirane arangire. Icagira c'umukuru w'igihugu ca Amerika ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, J.D. Vance, yagerageje gufata minenegwe amajambo abonwa nk'agasuzuguro ku bihugu vy'Iburaya. Ibihugu vyarungitse abasirikare bavyo bahavye amagara yabo baja kugwana ku ruhande rw'Abanyamerika. J.D. Vance yatwengeye mw'ijigo imigambi y'inteko mvamakungu z'Iburaya zagiye kugarukana amahoro muri Ukraine, ayita ivyiyumviro vy'ibihugu vyatowe ataco bishingiyeko kandi bitararwana intambara mu myaka 30 canke 40 iheze. Inyuma yaho abategetsi b'abasirikare bo mu Bufaransa no mu Bwongereza bagaragaje ko amajana y'abasirikare babo bapfuye mu ntambara zashojwe na Amerika mu myaka 20 iheze. Bwana Vance yavuze ko atavuze abo
babiri mu mazina ariko akaguma ashimika kuvyo ibihugu vyinshi vy'iburaya bidashobora gukora ikintu kizima. Umukuru w'igihugu ca Mexique Claudia Sheinbaum avuga ko atamvo nimwe ihari ku bijanye n'amakori Amerika yashinze ku bicuruzwa biva muri Mexique kubera icemezo cafashwe na Perezida Trump. Yavuze ko azotangaza ingingo zo kwihora ku munsi w'Imana. Uyu mupfasoni Sheinbaum yavuze ko Mexique yafashe ingingo kugira ngo ihagarike ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'imiti yitwa fentanyl n'ubugizi bwa nabi, ikintu nyamukuru ubutegetsi bwa Trump busaba, kandi ko na leta ya Amerika ikeneye kwitwararika ingorane y'ibiyovyabwenge. Mbere yaho Ubushinwa na Canada navyo nyene vyashizeho amakori yo kwihora. Ibihugu vya Buraya na Amerika biguma vyiyongera gufatira ibihano u Rwanda ku ruhara rwarwo mu ntambara mu gihugu kibanyi ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi Ubudagi bwiyongeye kuri Canada yari yaraye itangaje ibihano. Hirya y'ejo bwari Ubwongereza, naho mu misi heze abo bose biyongera ku Bubiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta y'u Rwanda ivuga ko izo ngingo ataco ziza zifasha mu kurondera inyishu y'amahoro mu ntambara imaze imyaka irenga 30 muri ico gice ca Kongo. Ariko na cane cane kuri Canada, u Rwanda ruvuga ko rukeneye insiguro ku bwicanyi yarwegetseko. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge ari Nairobi. Muri rusangi imvo ivyo bihugu bisigura ko zitumye bafatira u Rwanda ibihano zirasa n'ivyo basaba u Rwanda nyene birasa: kuvana ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika gushigikira umuhari M23 urwanya leta y'ico gihugu. Ariko kuri Canada hari amajambo yababaje u Rwanda gusumba. Mwitangazo abategetsi ba Canada bavuze yuko ico gihugu ciyamirije ubwicanyi bukomeye mu buseruko bwa Kongo buvugwamwo ibirego byo gutera abasivile, impunzi, ingabo za ONU n'iz'akarere hamwe n'ubwicanyi mu kivunga no kunyuruza. Ubushikiranganje bw'imigenderanire mu Rwanda bwatangaje ko mu bivugwa na Canada rero harimwo ibirego by'ubwicanyi byo gutyoza ico gihugu bitokwihanganirwa, ko rero ruja gusaba leta ya Canada insiguro kuri ivyo. Muri iyo tangazo u Rwanda ruvuga yuko Canada ataburyo yovuga yuko ishigikiye utwigoro tw'akarere two kurondera amahoro mu gihe ishira ibirego by'ubwoko bwose ku Rwanda ikananirwa kubaza leta ya Kongo. Aha leta y'u Rwanda ikavuga amabi leta ya Kongo iriko irakorera abasivile bayo ko ku banyagihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Nako vyerekeye ingingo z'ibihano ubwazo, Canada ivuga yuko igiye kubihagaritse gutanga impusha zo kugurisha ibijanye n'ubuhinga bwa none mu Rwanda, ibijanye n'ubugwizatunga ku rugero rwa leta ku yindi, gufashanya ku rwego rw'abikorera ku giti cabo no gusubiramwo ivyo kwitaba imanza mpuzamakungu zibereye mu Rwanda no kubarwo na kwemererwa kuzakira. Ingingo za Canada ku Rwanda zishobora kugira ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu vyompi bwageze kuri miliyoni 13.4 z'amadolari mu 2023, zirimwo miliyoni 3.7 z'ivyo u Rwanda rwashoye muri Canada. Ubudage nabwo bwatangaje ko bugiye guhagarika gusohora ayandi mafaranga ku migambi bwafasha mu Rwanda, amafaranga yashika miliyoni 50 z'amayero ku mwaka mu migambi y'ubutunzi, amasoko ntanganguvu, ugukingira ibihe hamwe no gukora incanco. Gusa Ubudagi ico kimwe n'Ubwongereza buvuga yuko bwumva umwitwarariko w'u Rwanda ku mutekano warwo kandi ko buguma buvugana na Kongo kuri ico kibazo. Isa 10:38 muri studio za BBC i London, isa 12:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Amakuru ava mu buraruko bushira uburengero bwa Kongo avuga ko abantu 58 aribo bavugwa ko bapfuye bishwe n'ingwara itazwi isa niyica mu munsi umwe gusa nyuma y'uko ibimenyetso by'iyo ngwara bitanguye kwibonekeza. Ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ivuga ko ivyago byo yuko yo kwirakwira ku isi yose ari bito. Igitera iyo ngwara n'ubu ntikiramenyekana. Ni inkuru ya Ansoy mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Abo bantu bapfuye mu gihe cy'ibyumweru 2 byo mu kwezi kwa kabiri mu gace kahitwa Basankuru mu ntara ya Equateur. Ibipimo byafashwe byagaragaje ko atari virisi za Ebola na Marburg.
1/2 muri bo bari barwaye malariya. Ubu impuguke zirashakisha kumenya niba yaba ari mugiga itewe n'udukoko twa bakteri ifata byihuse ku bantu bari basanzwe bafite uburwayi nka malariya. Bafashe kandi ibipimo by'amazi n'ibindi biri mu bidukikije kugira ngo barebe niba hatarimo ubumara bw'ibinyabutabire. Umuntu wa nyuma waguye muri urwo rukurikirane yapfuye kuri 22 z'ukwezi gushize, kandi nta bimenyetso bigaragaza ko iyi ndwara yaba yararenze muri ako gace kavugwa. Abapfuye bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye, ariko hibasiwe cyane ingimbe n'urubyiruko rw'abasore. Hagati aho abarenga 300 nabo bagaragayeho ibimenyetso bisa nk'iby'iyo ndwara. Mu gihe mu kiringo zibiri Uburundi bumaze kwakira impunzi z'abanyekongo zirenga 42,000, ubushikiranganje bw'amagara bumenyesha ko bwafashe ingingo zikomeye ku mupaka Uburundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu nkambi zitandukanye bashikiramo mu ntumbero yo guhangana n'ibiza vya Mpox, Marburg n'izindi ndwara. Vyashikirijwe uyu munsi wa kabiri na Oscar Ntihabose, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'amagara ajejwe gutunganya ibikorwa vyo mu mavuriro. Hari nyuma y'inyigisho zo kwihweza ingene ibiza vya Mpox na Marburg vyifashe mu Burundi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu vyo mu karere vyatowemwo abantu benshi banduye ingwara ya Mpox. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu. Kugenzura uruja n'uruza ku mupaka Burundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi misi mu buseruko bw'ico gihugu harangwa intambara zihuza ingabo za leta n'umuhari M23 ntivyoroshe. Mu kiringo c'indwi zibiri gusa abanyekongo baharurwa mu bihumbi 42 nibo bahungiye mu Burundi. Abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara bakora ijoro n'umurango ku mupaka no mu nkambi kugira bakinge irandagata gikiza Mpox. Oscar Ntihabose, umuyobozi mukuru ajeje gutunganya ibikorwa ivyo mu mavuriro, avuga ko hafashwe ingingo zikomeye ku cico kibazo cyo muri gihugu kibanyi igiharanira intwaro rusangi ya Kongo. Twarafashe ingingo zikwiye duciye ku burere bw'ubuvuzi buhana imbibe n'ico gihugu kugira ngo abantu bose binjira bashobore kumenya ataba baragwaye canke ntibagwaye. Nk'ubu twabwira neza yuko aho bashikira natwe twashizeho abakozi bacu baza kuraba ntibarabo ico kiza cyonyene. Murazi yuko mu bihe nk'ibi hariho n'izindi ndwara, agasama n'ibindi ndwara zo gufungura nabi na malaria. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu vyo mu karere vyatowemwo abantu benshi banduye Mpox. Ku ruhande rwa Tanzania ho haherutse kwaduka ingwara ya Marburg, mu gihe mu Buganda naho hadutse Ebola. Ibi byose bituma ubushikiranganje bw'amagara buguma bwarikanuye. Icambere twabwira nuko dusanzwe dufise ikigo cubatswe hariya ku Mudubugu, cubatswe ku buhinga bwo kuvura mwene izo ngwara mwene ivyo biza, ariko turiko turatunganya mbere twaranatanguye nk'ari Ikobero n'ahandi hari ivyambu vy'ijabukiro aho Burundi buhanuriwe na Tanzania nk'ari ya Mucankuzo. Twarashizeyo inyubakwa n'abakozi hari Ikobero, twaciye dushirayo na ambulance rusabani ku buryo hamwe hogira umugwayi yikekwa ko yafise ico kiza bacamusimbana niyo rusabani atiriwe aranduza abandi. Marburg ntirashika mu Burundi, ariko kuva ikiza ca Mpox gishitse muri iki gihugu haraciye amezi 7 abantu barenga 3500 niyo bamaze kuyigwara. Abakiri mu bitaro ni 136, hakaba hamaze gupfa umwe. Gildas Hundimpundu, i Bujumbura. Ubu naho n'umwanya w'igikino c'urunana. Lopez arashengurwa n'intimba nyuma y'ikiganiro yaragiranye n'umuvyeyi we. Kwa Pascal babyukiye mu ntonganya bapfa imikoreshereze mibi y'inkunga y'ingoboka bahabwa. N'urunana. Urandeba uryo se ngo ungire ute? Iyo nkurebye se wowe nta maso ufite, wowe wandebye. Uri umugabo wafata inkono kankubita niho nakwemera. Naho kundeba nk'inka yica se urabona byankoraho iki? Rahera ko nteye umujinya nta kwiyahuraho umukobwa aja. Urinda unyiyahuraho se kuki cyawe najyanye? Amafaranga wavuye hano ugiye kuzana arihe mukobwa aja? Ari hehe? Wowe se ayo wakoreye ari hehe?
ayanjye nayahashyemo iby'abana barariye. Ayawe ari he rero ngo tuguremo ibyo biririrwa bigize indyo yuzuye n'ibikomoka ku matungo ndetse n'isabune yo kubamesera imyenda no kwita ku isuku muri rusange? ntayo mfite. Wayashyize he nyine? Ko wavuye hejo tubyumvikanye ko ari amafaranga y'inkunga y'ingoboka tugomba kuyakoresha twita ku mirire n'isuku nk'uko ari cyo bayaduhera. Byagenze bite ngo ugende uyanywere yose utahe nta n'icyacu ufite ku mweko koko? Inde wakubwiye ko nayanywereye se? Niba utayanywereye se ari hehe? Yazane. Nayagurije umuntu. Ariko ngira ngo warapfuye wanga kuvaho wa mugore we. Ubu se ni gute utinyuka kuguriza amafaranga umuntu ureba n'ibibazo dufite ahangaha? Erega biterwa n'uwuguriza. Nuko ye. Ubwo se kari Stefano yagurije yari kunguza nkayamwima. Ariko uzi gusetsa. None se wamugurije kuko umurusha amafaranga? Kuko ari boss wanjye. Ubwo se shobuja yakuguza amafaranga ukayamwima. Ahubwo se banza umenye ngo boss aguza umukozi gute? Niba boss nta mafaranga afite aba yumva umukozi yayakuye. Yayangujije kuko yarayabonye nyafite. Amafaranga utwara mu mweko se yayabonye ati? Aha. Yewe birabibyuya da, birabibyuye. Ushatse kuvuga iki Pascal? Umva no gukora ubushakashatsi neza tukamenya niba nibyo ntavuze utabitanga. Kuko ndumva urukundo rugeze ku yindi ntera. Reka. Ibyo ni ibigambo bidafite aho bishingiye. Ubwo bushakashatsi uzabukora ubone kuvuga ubusaho. Ayinya. Ko ndebe igihuru nkamenya nimba gihatse gihunyirara. Utantuka nkakwesa muri iki gitondo Pascal. Nta soni ngo ndi igihuru nako igihunyira. Ibyo se ndabikubwiye ko nivugiye nti ndebe igihuru nkamenya ko gihatse gihunyira. None ubwo wemeje ko ndi igihunyira rero. Kutambwira Rupesi we mbaza? Mama yarambwiye amagambo arambabaza nyogoko. Nyoko nyensi se? Yego. Gusa yakubwiye iki cyatumye urira kurya Rupesi? Urumva nyine twaganiraga. Noneho ngenda mubwira ntego wagize ibyago pfusha ubukwe. Ariko ntukwiye guheranwa n'agahinda ngo ubuzima bwawe bwose buhinduka amarira. Ibyo wamubwiraga se sibyo? Kuko ntabwo azahora mu gahinda. Ubwo rero sinzi aho byageze ahita ambwira ngo nta wundi mugabo azabona umeze nka Chris. Maze nawe ndamubwira nti Chris si igitangaza azaza n'umuruta. Sibyo se? Ariko wumva ko nabaye nkibimubwira nti azaza n'abamuruta akaba aranyadukiriye ngo ninzibe ngo kuko byose ninjye wabiteye. Wabonaga se abivuga ari muzima cyangwa yari yasoze? Ibyo byihorere nyogoko ninjye ubizi. Uzi kuzira ikintu udafitemo uruhare. Nibyo bavuga rero ngo umuntu yazize imirwano atashoje. Gusa humura mwana wa, humura ndaza kubaza Nyesi rwose. Ambwira ikintu agushakaho pi. None se niwe wabwiye Kirisi ngo areke kumushaka? Sibyo namubwiraga se. Nyena namubarire nese ninjye papa waguteye inda yanjye. Yewe nta nubwo icyo gihe wari urihora si we wamushutse ngo ajye kubyarana na Semana. None se nyogoko buri mujinya n'uw'iki koko? Stefan, ibizima n'ibizima se? Ni bizima. Kuko agiye mutinze se Stefan? Ese nabonye mukobwa jana arimena ngo mutangira hakiri kare. Iyo wapatanye uba wapatanye. Ntabwo nabyuka mbe nijoro kimwe n'abakozi banjye. Cyakoze birumvikana burya boss aba ari boss igihe cyose da. Igihe wahagerera burya nta wakubaza ngo kuki watinze. None se kumpagaritse? Nibyo washaka kumbaza? Turahuye ndavuga ntireka ngo suhuze. Ariko nanakuganirize ku ngeso mukobwa jana yiharaje muri iyi minsi rwose zo gutaha igicuku. Hanyuma si yatashye ntumubaza havuye. Urumva nyine igitumye ngo hagarika ngo tubivuganeho nuko buri gihe ambwira ko mwari muri mu kazi. Niba wumva utizera umugore wawe ukaba wumva ko hari ibindi tuba turimo bitari akazi nzamukoherereza. Nge ntabwo ntanga ko akora akazi Stefan. Ikimbabaza nako ikinyobera nuko buri gihe ambwira ngo mwatinze musinya amadosiye.
none se urumva kapita yataha adasinye amadosiye y'abandi bakozi koko? none se mwagiye musinya ayo madosiye hakibona koko akagera mu rugo hakiri kare n'abana bakamubona? ariko ubanza ugira ngo gusinya amadosiye ni ugufata ikaramu ugashwaratura boshye umwana wiga kwandika. bisaba iki se gituma mugeza sangahe z'ijoro mugisinya Stefa? bisaba iki? icya mbere bisaba ubwitonzi, ukabanza ugakora imibare neza, ugakuramo, ugateranya, ukagabanya, ugakuba, noneho igiteranyo cya byose akaba ari cyo ushyira ku madosiye ugasinya. yawe nimba mubanza gukora ibyo byose ndumva harimo akazi da. baba mubizi se? gusa niba wishakira kujya hirwana na mukobwa jana mu misiri ya rubanda, ntugire ikibazo rwose guhera ejo ntazagaruke mu kazi. oya ntumwirukane umurekere mu kazi rwose, wenda ajya ashaka uburyo yataha akibona. none se azajya ataha akibona gute kandi agomba kubanza gusinya ku madosiye? nyine nawe nk'umuntu w'umugabo urabizi urugo rutarimo umugore ukora barumeze Stefa. igihe ugiye kumusinyisha icyo reba uburyo mwagira vuba atahaza asanga abana mu rugo, sibyo? ese ubwo uzi ko afite n'uwo nka ko kujya umara iminsi biratamubonye? komera neza sore. komera cyane. niko se ukaranza iki ko Nyarurembo yose wayicyuriye? nta ntibirenze pe, umuceri ntetse cyakora nawutetsemo n'inkoko. ariko abasirimu mubaho neza ye, ngo umuceri n'inkoko bibaho se? ni igitangaza se, wowe ushaka se ntiwabiteka sori? inkoko ntimuziyororeye, ufashemo imwe ntiwayikarangana n'umuceri mukabirya? yego mana yanjye uramenye ma ndakaranga inkoko n'umuceri nizehe ahubwo uramenye nawe rwose, uramenyereya ntukabiteke buri munsi utazansenyera. kuko mana sori ubwo urakeka ko nshobora kugutwarira umugabo we koko? oya ntabwo mvuga ko wamutwara, ahubwo ndavuga ko yajya yumviye impumuro agashaka ko nanjye nteka nk'ibyo yumvise iwawe kandi ntabyishoborera. niba ari ibyo byashyitse umutima mu nda, kuko nanjye sinabiteka buri gihe. ufite abashyitsi se? ku cyumbarije niba mfite abashyitsi se? kuko nyine batetse mu buryo budasanzwe ngo muze gusangira ibiryo biryoshye. oya ntabo, ahubwo ndashaka kujya gusura Chris nkagenda mushyiriye uyu muceri n'inkoko. rahira so shaka amazina yawe bazongereho kaza ubwenge. nyine muri iyi minsi nabonye atakiyitaho ku bijyanye n'imirire, byanze bikunze rero ndabizi ko iyi nkoko rwose aza kuyikunda. ese ubu kuki koko utambwiye hakiri kare reya? ngo bigende gute se? ngo ube witeguye tuze kujyana? mva kandi tujyana heze tuba twashatse akantu dushyiramo nyine akaza kukarya mu biryo, ubundi nyine intekerezo ze zose zigahita zihinduka reya. ako kantu se koko kabaho? yego. ako kantu kabaho umuntu agaburira utakamukunda cyane, cyangwa ni bimwe by'abanyarwanda babeshya? katabaho se. ubu se ntabwo ujya wumva ngo kanaka bamuhaye ku giti cy'ishyamba? warangaye rwose, warangaye ntacyo umbwira reya, simba nabuze rwose aho nkubariza. kwakiri kare se nta hantu wakura icyo giti ngo dushyiremo nze kukimugaburira? n'ubundi se ko nza kugenda nimugoroba yavuye mu kazi? harya ava ku kazi sangaye? nta soni koko umuntu w'umubyeyi utinyuke ubwira umwana amagambo nk'ariya koko nye? yewe sinzi rwose, keretse uwo yazajya nzirika simpure n'abantu mama. kudahura n'abantu se niwo muti wo kuvuga nabi? nkeka ko nyuma y'ibibazo nahuye nabyo nanjye nsigaye nanduranya pe, kuko nanjye nyuma naje kwibaza ibyo nabwiye umwana wanjye numva namusagariye pe. musabe imbabazi rero. tekereza umwana warayarira akirirwa arira, akaba agejeje iki gihe akirira koko. umwana wanjye yarenganye shenge, ntabwo nagombaga kumubwira biriya bigambo pe. ibaze nawe umwana mutoya nka Rupesu koko, wakuze atereranwa n'ababyeyi be, uyu munsi ari kwa se, ejo ari kwa nyina, none n'ubu ngubu mukaba mukimufata nk'umuteramwaku. ntawe uri hafi aho se ngo umumpamagarire musabe imbabazi mama? Rupesu karamenya goku. umva hano ma, enda hano nkwereke, ngwino mwana wa nyogoku. karame uramamagaye? ndakuhamagaye. ndashaka kugusaba imbabazi ngo wumve ko biriya bintu nabikubwiye bintunguye rwose. mama karame, kunsaba imbabazi ni byiza, ariko no kuvugisha ukuri ni byiza. ntabwo ririya jambo warimbwiye rigutunguye pe.
rope ntabwo ubeshye kuko nari maze iminsi nitekerezaho nkajya nkureba nkibaza iyo nza kuba ntarakubyaye uko nakabaye nimereye neza mu rugo rwanjye na Chris. hanyuma se ukumva ko byashoboka? Rega warabyaye byararangiye nta kindi kintu cyabikuraho, nta cyabikuraho ngo biveho pe. Nanjye nababwiye ntibyo ni ibitekerezo binzamo nk'iyo nicaye njyenyine noneho nkibaza uko biba bimeze iyo ubukwe bwanjye butaza gupfa. Ariko maze gutekereza neza nasanze amakosa arayanjye rwose. Ntabwo nari nkwiye kubiziza umwana wanjye, ari nayo mpamvu musabye imbabazi. Mama, Karame, ndakubabariye. Urakoze cyane. Birumvikana ko nawe wabitewe n'agahinda, ariko kumbwira kuriya nanjye byatumye ntekereza ko navutse ntakenewe nkaba umutwaro ku babyeyi banjye. Humura ntabwo uri umutwaro kibondo cyanjye. Uri umwana wanjye w'imfura nkunda kandi nishimiye iteka ryose rope. Ntewe ishema n'umukobwa uri w'uyu munsi. Kandi ndagusezeranya ko rwose nzakomeza kugukunda iteka ryose. Yega nawe arabizi kutamwanga. Byose byatewe no kunanirwa kubyakira. Kandi rwose ibi byakubayeho. Njyewe nk'umubyeyi wanyu mwese ndabumva. Uzi ko zikubengwa ku munsi wo gusabwa no gukobwa koko ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Kutuje cyane se uzi ko umuntu atapfa kumenya ko uhari we. Iyo ntabona iriya modoka rwose sinari gukeka ko unahari. None se ko nta muntu tubana ngo tuganire, wagira ngo usange ndi kwivugisha uboshye umurwayi wo mu mutwe? Wenda ukanafungura televiziyo ukaba wirebera. Ubu wenda byibura ntiyakumara irungu. Kandi ureba ibyo ndimo, ubu se nakora akazi nkareba na televiziyo. Kurayi sawa ubwo kuba amasafuriya. None se ntekere mu isafuriya isa nabireya? Ubu se ugiye guteka? Ubu se burije ku buryo ntateka ngo ngereya? Ntabwo burira ariko byihariye rwose. Burare? Ntabwo burara ndakugaburira. Ko numva n'abambaye bavumba kwijwira. Ubwo mwanya twava aha tukajya iwawe nkagaruka ubwo sinaba ntetse mpishije. Ntabwo turinda kujya iwanjye kuko nabizanya ahubwo. Reba ahubwo muri icyo gisururu rero ko hatarimo ibiryo. Nabizanye rwose naje mbyitwaje. Birahumura neza we. Ubu ntiwivunnye reya? Nivuna gute se? Guteka ni akazi gakomeye kavuna umuntu koko. Ntabwo byari ngombwa rwose kuko nanjye nzi guteka kandi nsanzwe mbyikorera. Ariko no kugutungura ntacyo bitwaye kiri. Kireka niba bibishye ukaba utabishobora. Maze amafemba aranyishe ntaratangira no kubirya nawe ngo birabishye. Ibiryo rwose biraryoshye ndetse cyane. Sanisane rero turya ahubwo uryoherwe. Urakoze cyane kunzirikana reya. Ariko nyine nkuko nabikubwiye nta mpamvu yo kujya wivuna cyane. Njyewe nakuze nirwanaho buriya nta murimo wo mu rugo wananira. Erega n'ubundi simba nabikoze kuko utabasha kubyikorera, ahubwo mba mvuga nti muri iyi minsi itakoroheye reka nkube hafi nkwiteho kugira ngo utazaheranwa n'agahinda. Ariko nta kibazo mfite pe, ndaho ndakomeye meze neza, si ngombwa guhora umpangayikiye. Sinabura kuguhangakira kiri kuko rwose igihe cyose umuntu ukunda atamerewe neza nawe burya ntushobora gutuza. Ubwo se ushatse kuvuga ikireya? Iki kibazo cya Chris kigamije iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'urunana. Imbere yo ndabasezerera ndabibutse ko ibihugu bya Buraya na Amerika biguma vyiyongera gufatira ibihano Rwanda ku ruhara rwago mu ntambara mu gihugu kibanye ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi Ubudagi bwiyongeye kuri Canada yari itangaje ibihano. Hirya yejo yari Bwongereza, naho mu misi heze nabo bose biyongereye ku Bubiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukraine n'ibihugu bya Somambike vyayo vyiyamirije ingingo ya President Trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare yose yahora iha Kiev, Uburusiya nabwo bukayishimagiza.
amakuru y'uno munsi yagarukiye ngaha mwayashyikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Philip mwakoze kuduteka yompi na Gahwane. Thank you.